Ndekura. Ndakure. Kandi nakubwiye ndekura sivyo? Ndekura. Nani ndeka. Nuswe kandi kunkwega. Kuko uradi we no ko ndumusatsi. Ndagusavye rero tu me lâches, je vais entrer. Mba winjira turinjira. Reka kumbabaza. Uri honyene ngaho uri birambabaza. Nene ako muri mwanya ndazi ivy'urukundo bibe sinzi ako je muri mwaje just ko nihangana ari kiba kirabaje ndisinye umva je ndakurekora ko akumbwiye ko wankunze ndeka bukeda oka mureka rasohoka none tumusora nkuko yanya basaka ku nguvu. STV, every story matters. Yo, 1 2 1. Yo, what's up guys? No, I'm jeune, madimisi ma social media, madimisi vuruga. Yo, what's up bro? Medze fresh. Bakunzi wa STV, medze fresh muraho. Ni EL9 baby, the gangster rapper, aka the romantic boy. Yo, uyu munsi nawe nkanje kugira iki? Uyu munsi James nawe mu journalist mushasha. James bamamagaye bambwiye ati karibu ku kazi karibu muri STV. Uyu munsi nabaye umukozi mushasha muri STV nkuko nabwiye andi uyu munsi yanyizeye angira umukozi mushasha. Yo uyu munsi nangwe ngira iki nangwe nje kuvumbura Queen nangwe nje kuvumbura umukobwa bamaze imisi mubona aja mu bibazo byinshi akubitwa amaragira gute. Okay musi nta wundi ninde ni Queen. Yo uyu munsi muri bonera mbe muzi ndihe location ndabanya fresh sana murayibona uyu munsi navyo location murayizi siniko ndayivuga. Yo okay twagiye kama tukaba turi kumwe n'undi mutipe nase ko ndamuvuga. Okay let's go now. Okay oyo vipi safi meze bien Ndashima. Mbe ko niyari niyari okay tugende bakuze STV movies ati Queen yari tugera dukora akazi rero. Okay cameraman get ready tugende. Okay muribonera James ngiragende gica ramuhamagara kwera muribonera ahandi muri STV muribonera. Okay cameraman tugende bakunze STV murabyibonera. Odi bakunze STV mukiboneye ari Queen yari basha namwumvise. Okay Queen safi fresh James na Jess nakubwiye Jeff ko nakubwiye Jeff ko nagiye Jeff niyo musi nagarutse kandi nagarutse kuri cake niyo nakubwiye. Cameraman ube gado cameraman nuyizimye James nawe mu journalist mushasha kwene Jeff no kuri tukureke twinjira abo sinijya twinjira mu nzu tukureke bubi twaje Queen tuvugane gato Queen tuvugane. Oya reka ninjire mu nzu tuvugane. Queen ukuri tuvugane Queen tuvugane Queen ukuri. Oya ha. Queen ukuri tuvugane Queen. Just niminata 10 minutes no tuvugane basi. Just Queen ukuri ndagusaba Queen ndagusaba Queen. Ndagusaba Queen ukuri tuvugane. Just tuvugane ukuri. Papi vraiment jana kiganiro ni. Nukuri Queen nukuri ndagusaba Queen nukuri ndagusaba je te pleure nukuri. Nukuri ndagusaba tuvugane. Just nenga misa nenga mwakuranye. Just 15 minutes. Nenga mwakuranye. Ai ndago. Dengo kamera ndagutoza. Queen nukuri ndagusaba Queen nukuri ndagusaba Queen nukuri ndagusaba Queen. Nukuri Queen ndagusaba Queen. Je nuko James ndinjira nuko Jeff musi ndinjira turavugana canke je nuko simva nga Nancy nukuri Nancy James simva nga Nancy je shaka tuvugana tuvugane kugerekeye iki
ngende tuvugana ko bye ko Nakuranye he basi mu cameraman wanje. ya je ndabwiye je aho twahuriye Sawa tuvugane gusaba banze bazimye iyo kamera. oya cameraman ntuzimye Abanda izimye. ntuzimye cameraman we gumuba gado Ngira basi ndakumva EL9 ushaka iki? ico shaka ngira bakizi kijanye Neneko koko dise ko EL9 navumbuye. kwen jewe nakubwiye mentfa ijya mbere nakubwiye nabwiye ko ngukunda ariko no sinuko nabigenza Nuzi? nukuri kwen jewe nakubwiye nundaca gukunda nukuri Bijya EL9 bijya nakubiko bidakunda. Kandi jewe reke kunyayavuze. nukuri kwen nukuri Ninde yogahinga hana. nukuri kwen nukunda gusaba basi Nibabuza ko je urukundo da EL9. Oya, je vraiment nukuri kw'Imana. Wapi? Kandi numuri kintu ni kwen eh? nimuri kintu kuri kwen Navyo wokora natagihari. Nagihari woko. Nacho mbona wokora kubera wapi? Navuga musiko bidakunda, nibikunda. Kwen nukunda gusaba kwen basi pfumu Ngeka ndayitore kweli ni ya reka ndabaramutse bakunzi ba SV nkabanize komeze neza muramuze mani baramvumbuye atani kandabe kwanda mbona nga hari ibirato atani ibirato nambaye rumva aha none ibwira none exactement je kandi narushe n'ibintu by'iwawe byo kumuza kumvumbura kandi nje twaravuganye twarahejeje niyi kandi wamvumburiye mo rero kwen nukuri je vraiment kwen je uri donc ndavuga ko umutima wanje wacogewe wewe ntawundi nashaka wa musi gashaka wagiye utansezeye nje ukareka no kunyandikira kandi twavuganye ko unyandikira urumva nkaca mari iminsi ntazi yuri hamu ukavugarukanye n'umukamera muri twana wapi amisi mwakoranye urumva kacugarukana n'umukamerameni wanje umva ivyo bintu ari biki kandi kuva wa musi nabwiye ko bidakunda kwen vraiment nabikubwiye kwen je from Jamus ijamisi narabaye sana sinzi ukuntu uvuga yani narabaye namazi imisi ngahe nabarizwa ndamuhira ndabwe naho ndi no kuryama nararyama ariko simburitiro kwen wewe byose donc uri byose kwen my heartbeat sha EL9 nukuri kw'Imana kwanda nje numbaze n'igituma ndiko ndahagarara ngaha kwanda nagombana nitayire nje wapi EL9 nje kandi umbabarire nibikunda ureka kumbabaza uriko honyine ngaho uri kurambabaza none ako muri mwanya ndazi ibyo rukundo bibe sinzi ako je muri mwaje just ko nihangana ari kiba kirabaje ndisinye akiba kiraba ndisinye ikiba kirabaguye shari karekane je numvana ngaha turavugana neza kandi nene twavuganye basi nitwavuganye ngahe ndabizi muga rero no merci beaucoup DJ oya ibyo bya merci nibirimo banza kwanza ureke nje nakubwiye namaze numvana aha merci beaucoup none twe tuvugana je na wewe twavuganye ariko je nibikwiye kandi ureke kumfata uri kurambabaza none basi umva je ndakurekora akumbwiye ko wankunze none nakubwiye ko none ndakunda kunguvuga naye ico ni gipasa nece ndakunda kunguvu ivyo bintu biraba ivyo nibikunda ivyo bintu birabaho umuntu nakunda washaka mbabe yashambabarira mbitsani ene ndeka nuswe kandi kunkwega kuko uradi we nuvuze ko ndumusatsi ndagusavye rero tu me lâches je vais entrer mba winjira turinjira winjira nande turinjira ya ko ari ku kazi wowe winjira ngaha ndabitskore ku kazi muga Jeff mu munsi na wisenye ndazi ko maze kubona ibisanga byinshi barako je nanje uyu munsi naje niteguye ndi ready ene ndagusavye ndekura ndekura ndakore kandi nakubwiye ndekura sivyo ndekura ene ndeka ene ndagusavye kuje kiyo tumbya kwa ngonzi
ene nibanzundeke Kiasi mbwira baskwankunze. ndagusabe mana we ene reka ndakubwira aho rero utiveme tufe reka ene mana yanje ene ndeka kwanza iki banzundeke kwanza none ucufata ku nguvu nkuko kose oya reka nibi ene nuswe kandi kungora ko ndagusabye nakubahirije kuva mu ndiko ndakubahirije nuswe kandi kumfata nkuko itakabiri nje nicare ku kadi ndabi ngene mwaje kumvumbura niyambara igikantu kiri poto hama ikindi naco nje vraiment ndagusabye twubahane sivyo kandi abigusavye sinitegeko nuswe kandi kumfata nkakurya maresh wavyumvise je nakubwiye damase reka ndakubwira ikintu kimwe nayo nakujije ega sinokukunda kungu nukuri nibikunda nakunde kungu Mbaga Jeffrey manuko je bigeze ahantu. asha sorry vraiment wa ani urambabarira urambabarira kandi bigeze ahantu. nakuje banzundeke ko yerinje naho ushatse kuvugana twovugana buke apana utari kunamfata nkuko rega nje byo kumfata nkuko nitwovyumvikanamwe nivyo kunda kweri ela ndeka nuso kandi kumwega nkuko sinakubujije none ga EL9 no ushaka iki ba ushaka iki Ambrose nakubwiye kwina. none demande no isaba hama la personne demande akemera cyangwa kanga ivyo nibibaho no cyanda kwemera ku ngufu. Ok, ndasko demande no isaba hama la personne blanc ibikini kaya kemera mais moi j'en ai assez. J'en ai marre. Ça, je suis désolée vraiment Rico, non? Merci, désolé mais je n'ai gikunda. Ça n'existait pas. Aho rero nimba newe nje nuko Nene ndagusabye ndeke ndagukubita nukuri kwimana ndagukubita. Ça n'existait pas. Ndeka bukeda Oka. mureka arasohoka none tumusora nkuko Ya usaba ku nguvu. yanje we STV, every story matters.